ariko asenga kubera ashitse mu nzu ariko asenga kubera ashitse mu nzu yari yarirukamwe Yesu w'imbabazi umwana wanje yarabayeho nk'imfubyi umwana wanje yarabayeho nk'uko atagira abavyeyi kandi yarafise abavyeyi ntabwo yari yavuye ku giti ariko Yesu mwiza amasengesho anje nagusavye uko bukene uko bwije bushobora kunyumvira haba icubahiro abikoze abasi bagende iyamiriza abasi bagende yemema ngakirugu iyamiriza abasi bagende iyamiriza abasi bagende komone yamabaye iyamiriza abasi bagende bakore bakare iyamiriza abasi bagende iyamiriza abasi bagende bakore iyamiriza abasi bagende iyamiriza abasi bagende iyamiriza abasi bagende yemema ngakirugu iyamiriza abasi bagende kwaruka akamono rutera ni kuri birababaje cyane iyo uri kurashukwa n'umuntu agusumva imyaka hanini kuko araza akagushukisha ibituntu na turiya mugabo mu nyuma yamaze kuguteza ibibazo nk'ugwaruka arigendera ugasigara uhangayitse wenyene kuri iyo mbanya ashobora kuba yaguteye cyane izo ngwara zandurira mu mibonano. Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye kutaragira sabone canke subscribe naca araba aho vyanditse aca hakora haca haza agakengeri nakone agakoreko ahejeje aca fyonda aho handitse tute canke all ibyo niyabiheza azokwama ashikirwa n'ikiganiro cose dushize kuri Inkerebutsi TV. Hari kwigenekerezo rya 25 ndamukiza umwaka wa 2024 muri zone Buhoro aho naho ni muri commune Mabayi muri centre benshi bazi kuzina rya Muhingo ahabereye ukugurura icese igikorwa c'isuku n'isukura muri commune Mabayi. Musitantera commune Mabayi afadikanije n'inzego z'igipolisi n'igisirikare zikorera muri iyo commune nyene. Umuhanuzi wa musitanteri mu vyajejwe harimwo imibano abaserukira abakenyezi muri commune Mabayi, abaserukira ugwaruka muri commune Mabayi, abaserukira abunguruza abantu n'ibintu muri commune n'abakenyezi b'imboneza muri commune bishikiye muri iyo zone ya Buhoro gukora ico gikorwa c'isuku n'isukura. Bariko baraja muri iyo zone ya Buhoro haraho basanze imisore ibiri n'umudamu umwe bariko bararira imiseke canke imisigati mw'ibarabara. Baciye babaha imikubuzo iryo barabara bariko bacafuza bararikubura. Igikorwa co kugurura iby'isuku n'isukura birangiye baciye babandaniriza muri iyo zone nyene ya Buhoro igikorwa bari batanguye kuwa 24 ndamukiza umwaka wa 2024 co kwirukana abagore bagira kabiri batazwi n'amategeko no kwinjiza abagore bazwi n'amategeko birukanywe n'abagabo babo. Tubasabe rero mukurikirana ubwa mbere ijambo musitanteri wa commune Mabayi yashikirije abene gihugu hanyuma mukurikirane ukuntu ibyo kwirukana abagore bagira kabiri batazwi n'amategeko byakozwe. Mbere ya byose nagira imana nshimira Imana mushobora byose yo yabanye natwe kuva mu gitondo ikadushikana kuri iyi saha duhumeka umuka bazima. Nagira ndabasabe mubanze mu ntiza amashi tubanze tuyikengurukire. Kubakwa ndongozi mu gisata c'umutekano ndavuga komiseri na nyakubahwa koroneri nabo mwagendanye banyakubahwa muhanuzi wa musitanteri mujeje imibano nyino n'imico kama muri komine nyakubahwa chef de zone urongoye zone ya Buhoro banyakubahwa ndavuga forum de femme serukira ihuriro ry'abakenyezi muri komine yacu ya Mabayi ukaba uri n'imvukira muri zone akubaho serukira ihuriro ry'ugwaruka twagendanye bakenyezi mboneza murongoye ibisata by'abakenyezi bitandukanye mu ikomine twagendanye
bene gihugu bo muri zone ya Buhoro mvukira mwese mucubahira Imana yamuhaye bashinga ntahe bapfasoni gwaruka tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro umutekano iterambere isuku n'isukura n'iterambere mu miryango nk'uko mubibona duhagaze aho imbere twaje tuzanywe n'ibikorwa bitandukanye biri mu mice ibiri. Twazanye n'igikorwa ca mbere gishimikiye ku mugambi w'igihugu w'isuku n'isukura. Burya abantu kugira tugire amagara meza nuko tuba dusukuye kandi tukaba n'ahantu hasukuye kandi tugakorera n'ahasukuye. Nukuvuga ibintu byose bikama birimwo isuku. Ntuzokwisiga ngo uvuge ngo ndaberewe uvuye mu nzu idasukuye. Hamugenda ukorera ahantu hadasukuye uvuge ngo ni Amina. Dutegerezwa rero kugira isuku n'isukura aho tubaye, aho dukorera, aho duca hose hakarangwa n'isuku. Harabaye ntihakabe twari tumaze igihe kinini umuntu akora ibyo yumva yishakiye ugasanga ibintu byose nakajagari. Murabizi yuko mutereje n'amaso aho imbere mwibarabara murabona ko ibarabara ryose ryuzuye ibicafu. Muri zone Buhoro ho menya nibikaju gusa dufungura nta kindi kintu gihari tugaca dutereranye naho tukiriri. Rero muntu mbere y'umugambi w'igihugu wayambono yuko igihugu gitegerezwa kuzoba cyifashe mu mwaka wa 2040 kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Iyo mbona ntidushobora kuyishikako igihugu cacu kicafuye ari umucafu dukorera ahantu hacafuye tugendera ahantu hacafuye natwe ducafuye. Tegeza kubanza tukaza turagira intambwe y'ivyo dushobora kwikorera twebwe nyene bidasaba uburyo bwinshi tukavyikorera duhereye ku isuku. Isuku rero ni kimwe kizotuma dutera intambwe kugira dushike kuri yambono. Icambere rero niki kijanye n'isuku duhejeje gutanguza muri aka kanya. Mwabonye ko duhejeje gufata imikubuzo tugakubura igikorwa cyo kugurura isuku n'isukura twihayihangiro ko tukugururira ngaha. Bisaba rero gukomerezaho ntibibi by'uno munsi gusa mubandanirizeho kuko n'umugambi w'igihugu uzodushikana ku gihugu cifashe n'igihugu giteye imbere muri ya myaka twavuze. Ariko ntituzosimbira mu gihugu cifashe muri 2040 tutariko turabikora ubu. Bisaba ko ubunye rutangura mu mwaka uza muri 2025 nzoba nageze kuki nzoba nahinduye iki mu muryango ugatangura ukabona kuri kutera intambwe ni watera intambwe na mugenzanya agatera intambwe n'ubundi agatera intambwe ruzoca ruburukurikirane uca usanga cya gihugu kifashe turagishitseko muri wa mwaka. Saba rero ko kuri ico kisuku mubandaniriza. Yanabwiye abaraho ko batazanye n'ivy'isuku n'isukura gusa ko hariho n'ikindi gikorwa baje gutanguza muri iyo zone ya Buhoro. Ikigira kabiri twaje gutanguza kandi umugambi w'igihugu wuko nyenicubahiro yadusabye yuko umugabo wese agira umukenyezi umwe. Murantegeye umukenyezi umwe ntabakenyezi babiri. Leta yemera leta y'Uburundi yemera umukenyezi umwe. Ijambo ry'Imana ryemera umukenyezi umwe. Umuntu azi ko afise abakenyezi babiri abarisoza hakiri kare ku mukenyezi mutoya babana bidaciye mu mategeko amubwira ati bayi biheze uno munsi kugira ngo babe baratandukana atakirinze gusaba. Muntu uzi yuko wasohoye umugore mukuru ukinjiza umugore muto kandi uzi ko umugore mukuru yari yubatse biciye mu mategeko atari sentare bikoze. Hari habo tuza gutanga akakarero uyu munsi tuza kuva ngaha dusubije mu miryango basubire binjire mu nzu kuko
sitwe twazibinjijemwo. Uwo mugabo yamusohoye mu nzu igihe yaza kumwishimira bakabana, twebwe ntitwari kumwe. Igihe rero abonye yuko batakiri kumwe niyiture sentare bikore, mugabo ntabyikorere kubera akagagazo, kubera ibindi yishimikije, kubera izindi nguvu zinyegeje inyuma yiwe tutazi. Twebwe tuje gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu, murantegera. Aha rero tuza gukorana n'abajeje intwaro ku mutumba, twebwe ntituzi ibyo ngaha mu kibanda. Twikora kuri Korine turibaza ko niya tujana kumuhana runaka akatubwira ati uyu mugore ni umugore wa kabiri, ruca dufata ingingo atani gisabwe, burya tugenda asohotse. Niko bimeze, tugenda asohotse kandi dusiga umugore mukuru yinjiye. Adahari dusiga twugaye, akaba ari wazohita yugururirwa. Iyo mbono rero y'igihugu jewe sinoyishikako. Mugenzanjye arara Rubunda, mugenzanjye arara Ntibuca, mugenzanjye arara zirara zirasha n'umugabo, ntibikunda kuko nanje sindyama. Bukeye naraye ntaryamye nca nirirwa nicaye kuko manaraye nabi. Tudakoze ya mbono ntituzoyishikako. Rero kugira dushike kuri iyo mbono bisaba yuko ibidasaba uburyo bwinshi, ibidasaba umwanya munini, tuba turabikora kugira ngo tubishikeko atakirinze gusabwa. Utahure neza yuko ari umugambi w'igihugu, itegeko ryanye n'icyubahiro twaje gushira mu ngiro, kandi ritegerezwa gukurikizwa mu mice yose ataho dukuyemo. Nukuvuga iki rero? Kukijanye n'abagabo baharitse, umugabo aharitse umugore mukuru yaranditswe biciye mu mategeko. Dushitse ku rugo tugasanga ibyo umugore mutarimwo mwari mwarabironse imbere yuko uharika uwo mugore, tugasanga umugore ari mu byo mwaronderanye n'umugore mukuru, ubivamwo byose atakirinze gusabwa. Nyene urugo niwe azosigara aravugana na sentare ingene azosigara ararera abana babyaranye n'umugore muto. Dusanze ibyo umugore muto arimwo aribyo baronderanye n'umugabo amaje kumutwara, uwo mugabo asubira ku rugo rukuru, umugore muto akaguma mu rugo kugira arera abana. Murantegera? Ariko naho nyene dusanze wubatse inzu iparasera mwayiguranye umugore mukuru, naho nyene uravamwo ukamenya uzoja kurerera abo bana. Mubitahure neza. Hama rero mwumve yuko umugabo abwiriza kugumya umugore umwe, nta bintu by'akajagari. Leta y'u Burundi yabonye yuko iyo mbona idashoboka abagabo bariko baratunga abagore 4-5. Ubuzima tugezemwo, kubihe turimwo, iyo mwangezemwo wa kabiri agaca gwiza abana, babana baca bagirente abariho barugwamwo bakaguma mu buzima bubi. Nico gituma abagabo bari ngaha bategeza kumva yuko umugabo wese afise umugore umwe kandi agira urubavu rumwe, kuko n'ijambo ry'Imana n'Imana yaravuze yuko umugabo urubavu rwiwe ari rumwe, nta mbavu zibiri yahaye umugabo. Nico gituma rero umugore ari umwe ku mugabo umwe. Mudutahure rero igikorwa cyatuzanye si cyo kwicara ngaha ngo duhave duhanahana amajambo, nibikorwa byo kuri tele. Unyana haturagiye chef de zone atuje imbere na nkuru y'umutumba, umukurikire tugiye mu byo mu ngo rero. Murakoze, gira amahoro. Igikorwa rero caciye gitangura, abenegihugu isinzi baca baraherekeza izo ndongozi baduga basubira gushika ku muhana wa nyuma bari bategekanije ko uwo munsi bashikako. No ko ibintu tubahungu biragoye kabisa. Ngaba batware bane ngaha pe, naragerageje kuvuga ati mukaza nagume ngaho, umva yaramwiruka.
Hasi n'abatware barabizi je ko nama namushigika kumega. Ariko nta wundi mugore afise. Agiye vuba agiye muindwi heze. Agiye muindwi heze. Ari hehe nyamuhungu wawe? N'urwange je ntago namenya ari kuko n'umugabo. Jemvuye mu murimo bakunda karaba. None ari hehe? Je nomenya ko yagega abavyeyi. Yarutse muhamagaye. Ndamuhamagaye nomenya. Na telefone afise jwaye. Na telefone afise. Uko ni murani wa miso iri ngaho bamurondere je nomenya ari. Jemvuye mu murimo. Abana bakuru nawe. Uko nyine agusigira abana. Ani kwani? Hanyuma rero uno munsi ubundi nawe yazanye ntawari ngaha mugabo hariho abana twasigaranye b'uyu muntu uwo mukuru uwo nawe undi yaje afise abana bangahe ntabo yazanye barabyaranye umwana umwe umugore mukuru yarapfuye asigaje abana batatu bari ngaha nibaze nimuze abantu uwo wundi nawe none uvuze yagiye nawe uwo wundi nawe ugira kabiri yaragiye arasohoka arisohokana agenda afise abana bangahe uwo yagiye afise umwana umwe uwo wundi ahari uwo hari no kuvuga reka munyumviriza cyane umugore mukuru yarahwera asigaza abana batatu umugore agira kabiri yaragiye aje iwabo yabyabi iwabo nabyo turabiziranye ko ndafise n'abashinga ntahe twajanye tuko tukatiduhanurire okay babyaranye rimwe aca uwundi azana uwundi wa gatatu nawe babyaranye rimwe niwe arimba ngaha rero yabanga mugabo ngo bari mu rugombo aha rero haruguru abo babiri wanditswe ninde mu mategeko mwabo babiri basigaye no kuvuga uwandi amaze kubura uwa mbere azanye uwundi baranditswe uwa kabiri baranditswe wari wabo baranditswe uwo nawe yagiye mu rugombo yagiye mu rugombo ntabwo banditse ntabwo banditse nk'umukuru w'abahuza yego cyane wewe nyene amagara uwo mukazana yanditswe n'amategeko hano nuko miseye reka ndabasore gatoya wavyumvise ndabyumva nyakuba ivyo bindi je ntubisaba jubu ndiko shira ingingo y'umukuru w'igihugu mu ngiro yavuze ibisigaye inyuma y'ivyo azoba ari urusaku bazoje muri sentare ibyo wavyumvise ibyo ni ibintu byoroshe kuri jewe harimo abana muwashiraho igufuri abo bana bagaca bagiye amahe ibyo bintu biri wabo kandi ndazi neza yuko bizofata inzira nese arataha se wa Yise arashobora gutaha cyangwa tuza mu gatondo ashobora kuza mu gatondo n'abana baharabona abo ni uko ngo bafite abandi baryamana bakuze gusa icyo novuga gusa ndazi ko ibyo bizofata inzira nta kibazo gihari nta kibazo gihari bizofata inzira umbo wa kabiri bafite uburenganzira bwo kubana kubera abandi none uwo ntahazi ntahazi yakoze oya icyo mutavuze n'igiti yakoze sawa ariko yatevye urumva mugabo ntaco ahitira kwa Dezone bamuha intuzenyi yinjire mu nzu sawa dore ntuze wabonye uniwe mukuru uyu ni mwana mukuru mugabo agakobwa kamugaye gakuru kiwe nuko naka akanga kumwita imana umwita none gamuta
uwo mukuru wiyunguye uwo mudamu wa mbere niwe yasize abana hama acarongora uwa kabiri barandikwa amushyira mu iyi nzu kugira rere abo bana sawa none ubo nawe afise umwana yaratashe iwabo akazana uwundi wa gatatu kugira nawe arera abana si sawa uyu mwanya uwo wa gatatu ari mu rugombo sibyo yego cyane okay abutegetsi rero buvuze uti uwo wa kabiri banditswe naze mu rugo arera abana ibyo bindi mbirize kumbaga muta ibyo bindi biza inyuma kubera imiryango itabitoreye inyishu abanza kwinjira hama mwebwe noneho bitagenze neza ce muri sentare naze yinjire mu rugo jewe cyo mvuga niki abana wanditswe yego muzewe ndiko ndakubwira nyumva ni mu nyubire jewe hangaha ndi umuvyeyi nkuko n'abandi b'abavyeyi yego sinshobora kwinjirira umugabo n'umugore urakoze hanyuma ikindi novuga ubu umwana waramusohoye iyi nzu ni yiwe n'abana biwe n'umuryango wiwe mugabo si yaje kwanje ngiye ibyo rero sinabireba ubutungane uko mubivuga buzobireba haciye umwanya utari muto bariko baraganira niho uwo mukenyezi asanzwe azwi n'amategeko nawe yahavuye ashika nesabi ariko asenga kubera ashitse mu nzu ariko asenga kubera ashitse mu nzu yari yariruka yesu w'imbabazi umwana wanje yarabayeho nk'imfubyi umwana wanje yarabayeho nk'uko atagira ababyeyi kandi yarafise ababyeyi ntabwo yari yavuye ku giti ariko yesu mwiza amasengesho anje nagusabye uko bukene uko bwije bushobora kunyumvira habwa icubahiro urabikoze nawe mwiza akomeza kungirira neza komeza kugira ikibondo canje neza imitego y'umugwanizi w'umushetani ntindire kure yanje imitego y'umugwanizi w'umushetani ntindire kure y'ikibondo canje dawe mwiza dawugira neza bana nanje shishikara kubana nanje kandi kubana n'ikibondo canje yesu w'imbabazi aho bwa yesu w'imbabazi nari ntekerejwe n'ibibazo bisigarejwe habwa icubahiro yesu w'imbabazi koresha abatware Yesu imbabazi banyeje mu rugo bahangaza Yesu imbabazi bikoreshereze siku bwawe ni kububasha bwawe ongera Yesu imbabazi ubakoreshe maze Yesu imbabazi cyo bakora bakora bashobojwe nawe uzobukoze bana nanje ubane nabo batware ubwo bagomba basubira bafata urugendo bagende bashobojwe nawe n'izina Yesu Kristo twisabye mu Kristo amen ahantu twahasengeye ntabubasha amen abo ntamuntu agukoma ukujya n'urwanda murafakashi nomero siga nomero za musitani bwana wari hedi ari mwishashi yari mwishamba taringa ubu ari mu wundi mugore ndabyumva mugare mbo none ngetura ko mushaka dikora gabara kwanditse neza na neza ngiye amenye wa mama we bisigaye ni batari Imana izobikora turakuramukije meze neza bakwitanga iki Divine turashitse nga muri uru rugo twasanze inzu yari yugawe mbega wewe wari umaze imisingana gute utari ngaha nambone narasohoye muri iyo nzu ninde ari yagusohoye umugabo afatikana icyo nari wabo byari byagenze gute kugira gusohora naje wumva ntayonzi ubwo nto bawo benshi bavuga ngo ari abasuzugura abagabo gaca bituma abagabo babaharika bakazana abandi bagore oya no kuri umugabanje kwitumanye neza mwamaranye imyaka ingahe imyaka ibiri wewe wari umaze iminsi ingana gute uvuye ngaha imyaka ibiri nyene mufitaniye abana bangahe
wiyumva gute kuba inzego canke ijambo nyenicwa mukuru w'igihugu yavuze ko abakenyezi ba mbere basura mu rugo wiyumva gute wewe Ndaryohewe cyane kuba nongeye gusubizwa mu rugo n'ikibondo cyanjye gasubira mu rugo. ni igiki ushobora kubwira nyenicubahiro be n'izi ndongo zizageze ngaho ku rugo iwawe? Bwa mbere na mbere ndamushimiye cyane kuri itegeko yafashe. Ubwa kabiri naho abandi bagabo boba baragize umutima nk'uyu mugabo wanje yagize ko bashobora gukuzwa bisunze inzego z'ijambo z'ingingo ryafashwe. Ndiko mwe mwari mwaranditswe muri komine. Yego. Turagushimiye cyane rero kuri uwo mwanya mushobora kuturanza. Sawa murakoze. n'inzu aze umugore mukuru Yego. urumva yamutaye mu rusesekaza arubaka uyu mwanya avuze ati ni byiza ati nta mugore afise katafise umugore rero vuga gutuma ku mugore amwereke niyo yindi nzu jewe ngira ndababwira yuko umugore agira umugore wa mbere mu by'ukuri nta munsi ataza kugira ati nyakuba wewe niwe w'umutwara jewe nkeneye rasiyo y'aba bantu uyu honye ndakubwiza ukuri ibi ntakora jewe baransuzugura n'ukuri jewe aho kumuhingo murabona yuko ntwaye igisagara novuga yuko igisagara kigoye icyo yangize ntiyoreka kubikubwira wewe nukore ku mugore mukuru iyo nzu musitani ndamubajije ati ubahe ngo mbagaha nyine ngo mwibarabara ni hafi ko yishuye vraiment yarazi wari karishuye nawe yo batazi wari ko yishura umuntu umwe wese mutazivugisha ubu nta iyo nzu si wawe iyo nzu si wawe ubu rero tugomba twahereta tugire twahereta aho si iwawe ntago ari iwawe sawa waguze urapanze upangiye nde ninde yaguhaye nyeneho tugomba twumvirize izuba riva tubuze nyeneho tubashira muri rero yeko numva uje ushire muri birebire kandi ngomba nabushe muri birebire none kuko bazopangiye ni kibazo oya rindira bigire bihere kuvugisha ukuri reka je mutama ari mu njane niba mu njane mu rugo wacu mu njane abo mutabiri kobe bitangura amaje waho nariri Ese kamukana cishura bakuzana mu rugo wawe kandi wewe wabikira wo kujyana yo ewe umugore wiwe uwo nguwo wo muhabara wiwe murabaheho muhabara bari ari muhiriyo aho kuko ba nk'amasaha ya saa moya aho bakorera bake batekera ibintu baca barataha ni hari ubu ni hari Tuceye abakene twagiye. Narufunguza ufise ngo narufunguza afise Sibagende
iyamiriza basi bagende yemwe banyagihugu iyamiriza basi bagende iyamiriza basi bagende komune y'amabayi iyamiriza basi bagende abagore bakabiri iyamiriza basi bagende iyamiriza basi bagende batigoreye iyamiriza basi bagende iyamiriza basi bagende iyamiriza basi bagende yemwe banyagihugu iyamiriza basi bagende ako karimba mukabika turate ahantu hose dushitse amamatera yaramanitse amamatera ikatugare ngaho bisigaye umugabo aragira imbabura ngo nta mugarafu oya yamwemeye yavuze ngo imfunguzo zifise umugore yamujanye mu gacuri yabifuku ntawe mufasha basha none ibintu bacaye ari he Bakitugende abakenyezi batari bake bakaba banezerejwe cyane n'ukuntu indongozi zafashe mu minwe ikintu cyo guharika. turakuramukije Ego turabakiriye. meze neza Ego meze neza. babita ngo iki Banyita Alice Nitanga. Alice Nitanga bakunze ko guhamagara gute mama nakama Bakunze kumpamagara mama Teddy canke mama Pacifique canke mama Do. mama Do mama Do twakubonye nawe uri mu murongo w'abantu benshi bega bijya mwarimo byari biki Ibintu twari turimwo byari twabonye abantu baza tuja kubaza ivyo ari byo twumva ko bariko barirukana abagore ba kabiri binjiza umugore wa mbere ni kuri ibintu byatunejereje gose wewe uri umugore kangahe je ndo umugore wa mbere mwaranditse cyo mu mategeko emwe twaranditswe n'umushinga ntahe wanje biciye mu mategeko we kubgaho rero iki gikorwa kibonye gute iki gikorwa ndakibonye neza ahubwo nanje mbonye aho ivyo bintu biri no batungira n'agatoke mukaza ibi bintu ni byiza cyane kuko usanga umuntu umukobwa runaka ahuye n'umusore runaka yivire nk'imuyinga canke ingozi kaza kamuvyara k'abana bangaye 3 4 5 kaca yigendera usanga abo bana babaye ikibazo mu kibano ariko ibi bintu biratuma biza kugabanya uruja n'uruza rw'abagore benshi mu ngo akajambo kamwe kuri nyene cyo mukuru w'igihugu hamwe n'izi ndongozi zashoboye kuza gusha mu ngiro ibyo turamushimiye cyane ahubwo bongereza ingufu umukuru w'igihugu yongereza ingufu kuri ibi bintu kugira ngo aba bantu batuzwe kabisa kuko biratunejereje cyane hamize indongozi nazo zibandanye zikora iki gikorwa zibishizemo ingufu ego harakamotera urundi gwaruka inkumi zihendwa ugwaruka akamono rutera ni kuri birababaje cyane iyo uri kurashukwa n'umuntu agusumva imyaka hanini kuko
araza akagushukisha ibituntu na turiya mugabo mu nyuma yamaze kuguteza ibibazo nk'ugwaruka arigendera ugasigara uhangayitse wenyene kuri iyo mbanya ashobora kuba yagutiye cyane izo ngwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Turagushimiye cyane kuri umwasho kuturansa. Ego murakoze namwe gira amahoro mu nzira muza gucamo. Murakoze. Narufunguza ufise. Narufunguza afise. Basi bagende. Iyamiriza basi bagende. Yebanga kirugu. Iyamiriza basi bagende. Iyamiriza basi bagende kumwe yamabaye. Iyamiriza basi bagende bakore bakare. Iyamiriza basi bagende. Iyamiriza basi bagende bakore. Iyamiriza basi bagende. Iyamiriza basi bagende. Iyamiriza basi bagende. Yebanga kirugu. Iyamiriza basi bagende. Ako karimba mukabika turate ahantu hose dushitse. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ariko tubibutse ko kwigenekezo rya mbere Rusama uyu mwaka hatagize igihinduka tuzoba turi en direct, ni kuvuga ikibiriraho mu kubereka ibirori by'umunsi mukuru w'abakozi. Tuzoba dusubira mu bindi biganiro byacu byo hanyuma.